bakavuga amakuru y'umuririmbyi kanaka wari we wese mugabo no munsi yego kiro muri promoter afise umuririmbyi wiwe donc bisigura umuziki wacu warigabuye no mu ba journaliste bafise abaririmbyi babo bikundira ya kumbure none journalisme frima kwari umwuga ushavuge nk'umu journaliste ko yo kunda umuririmbyi yakankundi aba journaliste barafise abaririmbyi babo bicarana gutena bahura ama club bahura utari umujama wiwe cyangwa utari umu friend nashobora kugutuma ko mu kiganiro canke atovuga ibintu vyawe nashobora kuvuga amakuru yiwawe canke nashobora kuza mu kanwa kiwe nawe yobona link ya warabandanya uko nyene bariho please bariho atari banga ni bande bashaka yuko tuzofa dukenye nk'abakuru bacu bagiye badusize mu muziki ubu nawo baza ibuye bubase aho baguze umusenyi aho baguze ukawubura ati rero no musaba aririmbyi barakenye cyane biga bintu vya kera biko biguma bidukurikirana tugize ama evenement zo kuja guhamba abaririmbyi mugenzi wacu bayitavye Imana agenda ujubona ko abaririmbyi bakenye ama lift kuza mu midoga yo gukotesha ugasanga umuduga w'umuririmbyi mu abaririmbyi batanu kandi uzibemera ugasanga baje mu muduga umwe lift mugabo mu bindi bihugu suko haje no cubona imiduga iri ku majeni ugana umuduga wanaka ugana umuduga wakanaka ugana arashise naka arashise mugabo ngayi wacu umuduga umwe kumanda uzamo abantu 10 amwe n'amapina gatswa no gupasa adutumiye kuvugana nawe culture tugiye kuvugana vya culture agenda uzobona rero abaririmbyi ko dukenya benshi baripakiza taxi akica konya mugabo mu gufekinga life turi bambe bakunzi ba Buja Town TV amahoro y'Imana abane namwe buri umwe wese aherereye yaba ari mu gihugu cacu ciza cyo Burundi mu mahanga hatandukanye ha muri za diaspora reka nongere ndabaramutse ndabipfuriza nibihe vyiza waba umeze neza waba utameze neza uca wihangana amagara ni kamezi turi kwisi y'Imana mwabantu ukwiye kwitonda ukitondera ivyo ubonye vyose kandi ukanasenga cyane kuri mikro igira kabiri turi kumwe n'umutumire nkuko mwamubonye bamwita Frima Boy mikro ya mbere musanzwe mumenyereye ni Raja nkuko bisanzwe biri twongeye gutegwa iteka ryo kwakira umwe mu baririmbyi novuga ko atari mushasha bakera umwe mu baririmbyi ariko arabikora amaze igihe kirekire ariko arakora inyuma y'indirimbo zitandukanye yagiye arakora hatandukanye n'amakorabo menshi je no mwita nk'intara ribonye muno muziki nubwo tutari tuzi yo yagiye ariko no munsi tukaba twabonye yagarutse ku nguvu zidasanzwe aheruka gukorana indirimbo nutwo kwita ORG Oleg Iburaya umunyaburaya bimeze gutega munyaburaya ego ni sawa kabisa umeze neza ego wahora he muta bo jewe nari mu music nyene urabona umuntu akora umuziki aba ari busy cyane nako ndategurira inzira izindi ndirimbo inyuma ya Buraya Buraya Iburaya washatse gusigura iki bo benshi baguma bibaza ati kubera ko Frima Boy yavuze indirimbo ari kumwe na Oleg bayisi Buraya uno munsi nashise kuri Buja Town TV ibintu ni Buraya araryoshe ameze neza ibintu biri soin bisigura ibintu biya bien byose ni Buraya umerewe neza mu mufuko ibintu ni Buraya wagiye gusorora inzoga zawe atamuntu numwe akora gukoma ukoranywa amafaranga yawe ibintu byose ni Buraya ibintu ni Buraya bisigura yuko ni ibintu byose byari Buraya muri ndirimbo kuko ushobora guhura n'umuntu akagwete bana meze fresh ijya fresh ile twahinduye Iburaya ibintu ni fresh kandi nga ibintu ni fresh unebe ya bien zimvye
ibintu ni buraya. Ibintu ni buraya. Yeah. Icyumviro cyaje gute kugira ushobore kubaho? Icyo cyumviro twari muri studio kwa Bedi Best. Nanje nari fisi ikindi cyumviro, Oleg nawe afise ikindi. Futi none ibyo byose turayaga byose ni fresh. Avuga ati tuyite fresh, ati no. Iburaya kuko fresh katuhindura kana abantu batamenyereye. Ko byose turapanga bimeze neza. Bo Oleg acavuga ati rero ibintu ni buraya. Nanje ndaraba ngo ati indirimbo gatwita Iburaya. Turimba rero ibintu ni buraya. Ibintu ni buraya. Ibintu bimeze neza muri rusange. Bisanzwe turi kuvuga ibintu ni fresh. Muga tubona ko katwite ibintu ni buraya. Ibintu ni buraya. Freema Boy nakubonye wajoberewe cyane, wambaye neza, usa neza uramota. N'ikibazo kigira kabiri. Entertainment uri kwibona gute muri rusange mwino misi? Umuziki wacu uri mu bibazo byinshi cyane. Reka muri byo bibazo reka nsigure ibintu bitanu. Abantu bumvirize ibibazo duhura navyo. Ubu uno munsi umuziki ujana na management. Ujya muri rimvyi yikorera ivyiwe. Biragoye. Itatiz gukora music ugashiramo inguvu uri wenyene bigusaba amafaranga menshi uburyo bwinshi. Yego gukora music udafise management ni handi uri kuritwara umutwaro mwinshi munini. Ubu video aba director barazimvye. None general tubaza mu Muhamahera ngahe. Pops wo Muhamahera ngahe. Landry SP wo Muhamahera ngahe. Aba director bose bakoresha ibintu byinshi. Amatara, amakamera, ibiki, déplacement, location urayiriya. Video queen umuri. Udafise management. Ariko ndavuga ku baririmbyi badafise management. Urabero aho monde idutwaye rero ubu. Usanga rero abaririmbyi benshi bibaza ngo barahevye umuziki barahagarikije uburyo nibakubeshe uburyo talent barayifise. None ga Freema Boy kuri kuravuga ikintu cy'uburyo, ikintu cyo kubura ingene umuntu akora. Burya amahera mushira muri zigya ndirimbo ko mukora ntimuyinjiza? Turayinjiza mu ma platform mu bindi. Niko ndavuga abaririmbyi ataramenya byinshi. Ucurabanaho umuziki waje ni ibintu bitanu ko ndavuga. Yego. Ico kintu sindagiheza. Ni cyambere. Urabe rero muri ka turimwo muri ico nyene cyambere. Ubu turi muri monde ya management. Abaririmbyi bako arumvikana ubu nabafise management. Ugasanga ari kuri hit imyose. D1 ari kuri muri management. Badramati bari muri management. Niyo mpamvu uguma bumva. Urabona Badaboje barafise management. Niyo mpamvu bandanye bumva kuko management irisambura ikakubaka. Wewe management itegura kuvuga ati genzojya uyu muririmbyi mu myaka iri imbere cyangwa mu misi iri imbere. Reka ndamubake. Urumva ndamubakira izina. Ndamudandaza. Rero aro management nyinshi zitamenya icyo kintu. Shaka kugufasha akaca yibaza yuko ariko arata. Kumbe nazi yuko ageze ko mu misi iri imbere ko nawe nyene azoronka umusaruro. Ugasanga rero umuziki wacu ubu abari hejuru benshi cyane cyane nabari mu management. Abari mu management. Rero bisigura gute? Umuziki wacu ugendana n'umwanya. Abanyarwanda benshi bari management. Abatanzania benshi bari management. Rero abarya baririmbyi badafise management nibo usanga bagwa mu ngorane. Arabagenzanje babaririmbyi bafise indirimbo nyinshi nziza. Mugabane bashobora kwandika ubumva baratakaye. Bipfira he none? Bipfira mu buryo no kubura entertainment. Aba promoter ndagiye ku kibazo cya kabiri. Aba promoter barisha umuziki. Ati gute? Ubu mu promoter siga afise umuririmbyi wiwe. Aba promoter bisha umuziki na gute rero? Reka ndakubwira bisigura. Ubu mu promoter baratandukanye. Benshi bafise aba
abaririmbyi babo tugenda serukira naka jewe ndi umuririmbyi karaka no wanje rero kera ivyo bara posting imiziki y'abandi bakavuga amakuru y'umuririmbyi kanaka wari we wese mugabo no munsi yego kiro muri promoter afise umuririmbyi wiwe donc bisigura umuziki wacu warigabuye wowe usoye ikintu ari umupromoter abona ko ari cyiza nashaka kugipostinga cyane kubera afise abaririmbyi biwe yo barekora kubita hasi bagira yego ico kintu kiriho yego no mu ba journaliste bafise abaririmbyi babo bikundira ya kumbure none journalisme frima kwari umwuga ushavuge nk'umujournaliste ko yo kunda umuririmbyi yakankundi aba journaliste barafise abaririmbyi babo bicarana gutena bahura ama club bahura utari umujama wiwe cyangwa utari umufriend nashobora kugutumako mu kiganiro canke atovuga ibintu vyawe nashobora kuvuga amakuru yiwawe canke nushobora kuza mu kanwa kiwe nawe yobona link yawe arabandanya uko nyene bariho please bariho atari banga ni bande no bariho cyo kubavuga no kuvuga wo kurica brand yabo kumbure bo babona ko ari brand bo barayishe kera bafise abaririmbyi babo utari umushumi wiwe cyo kuvuga amakuru yiwawe nasohoye indirimbo yanje Buraya reka mvuge muri Classic Vibe radio itwa PG Classic indirimbo yanje Buraya narasohoye aba journaliste ba Edison ba Claude Saga baragerageje gusora ama top 10 indirimbo sose mu kigagiye nyene barakumira indirimbo yiwanje barayikumiriye wow reka iyo ndabivuze ngo sinababaye ndabivuze ko ndakwereke monde turimo kumbure Fima Boy sigu yabo kumbure Fima Boy nari umushumi wabo byose bibaho ico rero twige kumenya utavuzgije Fima Boy ejo ugiye akamvuza ukura zibira umuziki mwiza n'ukura zibira jewe nagerageje gusora Iburaya kugira ngo dufuke ziga piano z'abandi baririmbyi bakubita ugasanga mu Burundi uramenga tweni turimba ama piano ya bien turagerageje gusora indirimbo ifise vibe mu ma club reka nshimira abantu bose bakubisiga indirimbo reka nshimira abantu badushigikiye ukurumva ivyo rero ayo namakandi ko ndakwereka ndabivuze nibanyumve nabe ati Frima ko no sindiko ndadisinga ndiko ndakwereka ukuri indirimbo yanje abayisapotinze bariho kandi Imana bezaki gusapotinga indirimbo si kuvuga ngo mbaka ndayikuzanire muri kiganiro no YouTube iriyo radio ikoresha YouTube ngo radio menshi avuza indirimbo muri YouTube none kabuga utovuza indirimbo z'abarundi kabuga utovuga basi n'indirimbo zo zasohose ariko barabikora barazivuza bamwe ni bamwe kanya gatatu tuje kuri monde turimo y'umuziki wacu yego uno munsi umuririmbyi wo hanze aje bamuhaye umuririmbyi wo hanze aje bamuhaye imiliyoni ibihumbi 9 imiliyoni amajana 9 miliyoni amajana 9 muramuzi sindira no kumuvuga badaju n'abastar umunyekongo ya mu ayo mahera umurundi roriro agenda igitoro cakamya gatondera igitoro akiruka Fima Boy akigenda n'amaguru asoye indirimbo mukamuha big up iyo ndirimbo ni nziza mugabo yanduguta tubira mukayikura abandi bagenda mu bihugu bibanye mukazana babaririmbyi babagenzi banyu mugaba izo miliyoni bakaza bakaririmba abaririmbyi b'u Burundi mugabereza inica nikize ugasanga umaye amafaranga umuliyoni umwe canke iraki zitanu canke iraki zibiri cyangwa abandi ugareza iraki imwe cyangwa iraki zibiri mugabo wundi wamuhaye miliyoni aro n'abandi baririmbyi bahamagagwa hajya ego nka Masi
ebana nushaka kumenyekana ingurimbe kuri iyi concert azo harimo kanaka uzomenyekana abarinzi benshi nibari yemera ivyo barimo ugasanga benshi aya masho manini nuzubone ngo benshi babaye amahera araba promoter bavuga ati nshika ko murinzi wanje nawe yoza kubona umugabo yo concert ayijemo ndiko ndamudandaza urumva yego nanizo cha promoting ibintu byanyu ivyo bibaho ko nyene ya ndiko ndagwa karorero rero no music ifise ibintu byinshi umuntu abishaka kubivugako uno munsi ndiko ndakebura aba boss bashaka yuko tuzofa dukenye nk'abakuru bacu bagiye badusize mu muziki ubu nawo baza ibuye bubase aho baguze umusenya aho baguze ukawubura ati rero no musaba aririmbyi barakenye cyane biga bintu vya kera biko biguma bidukurikirana ndibuka memba president wa Amicale des Musiciens yaragwa nico kintu abaririmbyi baronke amafaranga yarategura utuntu tw'amamaci duhure ugasanga ari bitangiye kuzanamwo umusaruro aba boss bavuga ati abaririmbyi n'abandi abaririmbyi bahuye n'aba journaliste genda shize kuri miliyoni 5 uza gusinda zitware abandi nanjye ndashizeho 10 urumva ideza memba mugabo no munsi birababaza kubona haje umunyamahanga bakamuha amafaranga menshi nawe baba bafise izina dukunde ivy'iwacu Razi Kampala niyo mpamvu ubona imiziki ya Kampala ubu abantu batacitayeho mugabo ni imiziki ikomeye cyane Kampala gushika n'ubu niyo mpamvu ubona iwabo ubu imiziki ya Kampala no yumvina genda Kampala uri umuririmbyi kanaka bagutumiyeko kugira ngo bakure mu muririmbyi waga nka Sheba amafaranga muhereje ujya mumuha 80% nawe kugira ngo bamuhe sana wo mu 80 urumva umwamake igice gato kuyajya ujya mu kuyanza kugira nawe umuhe menshi aza gushima none abasheba ubagiranya n'abarinzi bino biwacu Tanzania wazango bazanye Zushu mu Burundi bamuha miliyoni zingahe Harmonize ni ajenga bamuha miliyoni zingahe none uno munsi Jeffrey Maboye ndafuye ico muzoca mukora mu nshire ma rest in peace musabiri bendera gigihugu yarakoze basi ndababajije gato Miss Erika yarafuye rest in peace sister yasiziki niyo cubona muziki mu mvuga ati yarakoze byinshi amateka ya aba boss n'amamuvuga ko yakoze byinshi yagiye yadusigiye iki atarabana boye baza barimvyi b'u Burundi uzofa muri twebwe canke abandi bahungu tuzogenda dusiza abana abana gusa none amazu tuzoyagura niki tukiri ngaho nyene Freema Boy uriko uravuga mucisha umuziki uci utandukira no ku kindi c'ubukene uno munsi abasani bararemvye barakenye nakaye kamo uriko urashaka guhereza aba boss ico nashaka kubabwira bamenye music iwacu ni myiza cyane narenze indirimbo ni wewe kirato naronse kinkwiriye sinshaka kucambura nkasitara iyo ndirimbo ushaka kuyumva imande y'umukuru w'igihugu ushaka kuyumva imande ya maire de la ville indirimbo ushaka kuvuzwa mu maradiyo uri kumwe n'abategetsi ukumva ko ari urukundo ruri romantique indirimbo yibihe vyose indirimbo idasaza indirimbo itazotana kalite mugabo ukaca ubona ijya ndirimbo nk'ijya ukagerageza kuyivuna ukaca uvuza amakuru ya Diamond aho kuyivuza abarundi bakayikunda muko ukagerageza kuvuga amakuru ya Peace Melody mu kiganiro cyawe ukavuga amakuru kabwo utavuga amakuru ya Yoya Jamali kabwo utavuga amakuru ya Dramati kabwo utavuga amakuru ya Fizo
ubuzima bwiwe muri Italy. Natasha benshi bakeneye kuvugwa, ukacufata umwanya wo kuvuga inkuru zo hanze. Uri mukuri radio ukavuga top 10 ukavagenda East Africa, Diamond uvuga amakuru we bigufashije. Ati revye biri mu bisubizo inyuma umuririmbyi w'umurundi. Ya dukundishe abataxi genda ngako barabara. Kubarabara ushire kwindiri uvuge taxi vero muhamagara. Mvuge indirimbo 5 za Tanzania uzi zose azirimba zose akazieza. Mugabo kubera iki nabo bakubwira ati none ziwanyu ko mudakunda ivyo wacu. Gusa niza abarundi barazizi ba Diwani ba Frima Boy ego barazizi barayivuza ngaho barazizi. Mugabo si pasenti nini dushaka, ijana kwijana byo dushaka. Imiziki yacu bayivuze ikubite mu ma club. Uno musi genda muri club gera canke moto yenzi canke arena, ego uze kuguma hajya wumve vibe indirimbo z'ikirundi baza kuvuza ni nka 10 50 zo hanze, 15 zo Burundi, 40 kandi zo hanze, 5 zo Burundi, 30 zo hanze bo wabukeye. Ego ati naho noja mu butambiro butandukanye ngo indirimbo bariko baravuza ni nyamahanga nka Frima Boy. Muco umuririmbyi w'umurundi atera imbere nuko indirimbo z'inyamahanga zitosubira kuvuzwa mu gihugu. No nibazikumire kuko abanyana zo hanze zirashobora kwigisha natwebwe. Ari indirimbo numva kweriza bien, yamfatiye indirimbo kweri ari kwiye, ari indirimbo za bien, yatapita urumva indirimbo yonyene. Nonga mu Burundi ibiye turimwo gasanga umuntu afise ibibazo byinshi, amastress me ejya ndimo narasha kuguruhura. Ari indirimbo zo hanze nyinshi ushaka kumva ati zari zikwiye kwigisha abantu. Ari indirimbo nato ziwacu mu Burundi ni hamwe gusa nagomba mbwire n'abarinzi b'abarundi baragerageze kuba baririmba n'igiswahili gake kuko birafasha. Nubona na D1 yagerageje kurimvya ikirundi n'igiswahili. Misitaki ijya ndirimbo yiwe arimo igiswahili abatanzania baramutahuye. Ni Murundi azi igiswahili. Ego urumva. Ego Fizo yasohoye indirimbo Superwoman ni igiswahili gusa, indirimbo ntiyashyize kure. Tugerageze rero kuririmba indirimbo zishike kure. Indirimbo zacu zoshika kure mugabo nizishikariya zigenda mu Rwanda. Tutawurane bavyumve. Niyo mpamvu umunyarwanda so indirimbo abaza yuko mu Burundi iri hit. Ndakubaze bana ya Chris featuring nambari Chris Easy. Iyo ndirimbo nivumye mu Burundi cyane. Voilà. No Kabuki ubaza ngo ndirimbo ivumye muri Tanzania, ivumye muri Congo. Ndiko ndagwa karorero ni mu Burundi kuko mu Burundi ni igihugu kimaze kuba nka Ethiopian. Ingenzi zije mu Rwanda ni nk'abarinzi bose baje kuririmba nga. Cyo turakira abaririmbyi ni dusohose nawe baradukatira ama micro ari dusohose nawe ni mu Rwanda na murimvyi w'Uburundi aragenda gutaramisha muri Tanzania. Muri Tanzania uririmba uza kuririmba iki? Bagutumye muri Tanzania na mu friend wagutumye ko canga Harmonize bana uni ingo arama concert bagutumye ko nawe uririmba ikirundi abantu barakuraba batona kumva bumvise agaswahili baca bakomendura kubera iki? Ego niyo mpamvu nabeti igiswahili kiri mu isi yose. Ego kiri mu isi yose igiswahili kandi uriko uravuga nibikubabaza cyane mu muziki cyane mu nyifato y'abarundi bagenzi bawe. Hari ikintu wavuze ngo cabamenyesha makuru. Ndashaka kumenya none mumenyesha makuru ugo ruhara afise go kwica umuziki ndundi. Wavuze ngo barimo mu basubiza inyuma umuziki navuze barimo ego bamwe. Urazi igituma ndiko ndavuga gutya siniko ndabavuga ngo ni naka. Bahereza ingufu radio ni kintu gikomeye cyane.
ariko nico nagira nshikeko mbona basikiye babikora cyane aho hasikiye hari nibiganiro byinshi bitandukanye usanga havugwamo indirimbo z'indundi cyane gose none biriko bipfira he nka Freema Boy nko kuvyo waboye nka analize yo wakoze nko muririmbi donc bipfira he umuziki wacu kuwuvuza kuri radio nibisigura ko ngo kurayivuza shirako na commentaire yego vuga ko na bio y'umuririmbyi bamenye none ufise igeno cya 45 minutes yego ugati uno muririmbyi kanaka amazina y'ukuri naya bio abantu bakeneye bio y'umbwa muririmbyi uno munsi nawe gatoye iti ni indirimbo yitwara uso indirimbo nyine yitwara ubu iwacu niko ndavuga aba journalist bagerageze gutwara indirimbo y'umuririmbyi ejo umuririmbyi akumva ati jewe umujournalist kanaka no yamfashije ni kintu citeka kuriwe Freema Boy ejo canke hirya ejo umuririmbyi arashira bije nyinshi cyane mu gusohora umuziki yego kandi nivyo bitugezemwo aho abaririmbyi muri ko murigora cyane mutanga karite nziza yego ariko nkuko wanabivuze mukaguma muvuga ati ngo abaririmbyi turakenye none amahera mushira mu muziki ntimuyinjiza turayinjiza biriko bipfira he none kugira umuriro ubukene no ubukene buriyo no so tusha kuririmba indirimbo usho abantu baba bayikunze bagakeneye kubona byo muririmbyi rero ayiririmba babona ajya bagwamagaye muri concert ubu haruye yuko dépenses zimwe nakoresheje ziko ziragabanuka ugasanga abagiye muri concert ni bajya nyene uyu groupe niyo yari kuri isho kandi rasubiye kuri beach n'abanyene aba bavuye ngani bo bagiye ariya kubera iki nizera ko ndavuga aba promoter bamwe n'aba journalist bafisa abaririmbyi babo aronsi dili ya show ya bien yego boss yakamubwira ati ngene tugire show nga boss reka ndafisa abaririmbyi baje nakauriye ni naka okay ingosha vugana n'umu boss atangaya na sawa na kuyumvira wewe nawo wasoye hit na guyo dili nakwaze gato rero n'abategura ibiteramo ariko babagirira nabi nakwaze gato higeze kuba concert nga mu Kamenge haje ba Satbi ba Stanishe ba Dramati sivyo kuri centre jeune Kamenge yego izi tere turazimenyereye yego mugabo kakagwi karaje kandi nino kasura kagenda kandi ariye bisigura abaronga ziga tiri barafisa biwabo bajyanye nibyo niko ndakubwira ati nibajya uzobabona nga ejo beach ejo haje undi muririmbyi nibajya hajiki habaye bisama ibi byasama nibajya nabandi baririmbyi bahari baza abantu bifuza kubona turirimba indirimbo zacu ni Buraya bakeneye kubona twiririmba live bakeneye kubona turimba Kirato live nibangaye babishaka nawo uvuga ati concert duhamagaye mugara abantu basige bagaziga concert bakagenda bakabura abantu basanga nibajya nyene ugasanga muri concert nibajya nyene nivyo birica please biriko birica umuziki ya nivyo biriko birica umuziki ya ugasanga aka groupe naka akanaka byose na hamwe bidushikana yego ya kama twasumira ndiko ndumva yuko hari ibiteramo bimwe babahamagaramwo nimuze bipfira he no kumuririmbyi arama abaririmbyi ugasanga ari abantu bakeneye kwanza kubesha abantu mu makonseri agashaka kubesha ko we ushobora Freema Boy ushika ataguye amafaranga cyangwa usanga mwaravuganye yaguye avance ayasigaye ntayaguye ngo azoyaguye umunsi wa concert ukacubona ati zini zasho twibagiye kera tusiba najya avance yo kajya
ucuyaheba Yeah. ucuyajya yose ntamusubiza none no ko wowe wagize ibintu bitajanye n'ivyo contrat isigura none umva ko aba ari uwensere yeah no bagerageze rero kuko umuririmbyi agiye gukora uramuha amafaranga yiwe ukamushiga hajya ukamwishyuza rero uyu munsi ego Freema Boy tugana ku musozo w'ikiganiro cacu hari amakenga hari amatsiko mfise uravuze kijanye n'ivy'ubukene kijanye n'ingene umuziki uri kurapfa muri rusangi kijanye n'abapromota abajournaliste abategura ibiteramo ababosi ivyo vyose ko bisubiza inyuma umuziki ndundi n'umuririmbyi muri rusanga rimwo haguma hahandi nyene ntatera imbere ugasanga hagusiga ico yashitseko asiza abana hagusiga yubatse ikintu bazomwibukira akasiza abana asize ingorane mu muryango asize ingorane no mu muryango ni giki ni nk'akama kahe usaba kwabo bose bafise ububasha bwo kuduza umuziki no kuduza umuririmbyi badufasha abarimvyi b'Uburundi tureke gufeka life udafise umuduga na ufisi yego twemeze yuko ababosi babona yuko twebwe dukeneye support umuziki w'Uburundi na namwe turaja dukeneye gufashwa tu aba babosi toma tuvuga ati nibazo ofi imbere yacu kubera bafuye imbere yacu ivyo tubabaza mugabo baze barindire baze babone yuko natwe bajya bantu bahora badufata nabi bazamuse bazora nk'imicigwa reka mvuge kano gatoya nshaka nawe unyishure sivyo yego muri Tanzania kimanda kibaza abantu ubu bishimira nde ubu presenta mu muririmbyi wabo bo bishimira bashira imbere mu bihugu mu baririmbyi vuga umwe gusa wo bishimira ubu bavuga ati uyu nashobora gutumara amaza mu bihugu muri Tanzania yego nibaza ko Diamond ari imbere merci kaboke mvuze muri Tanzania baritahuye muri Tanzania ngene bimeze muri Tanzania ngene bimeze baragerageza kuduzanya Mario ni wejo sivyo yego baragerageza kuduzanya kugira ngo bagagirana ama competition kugira uri ku ngoma avemo urumva muganga mu Burundi tushiramo nde imbere duserukira yego mu Burundi tuyishimirande nakubajije urambajije mu makungu twoshobora kuba ati umuririmbyi tuyishimiye mu makungu n'uyu umuririmbyi twishimiye mu makungu mu Burundi uhera ku legend oya wavuze muri Tanzania wadidinganyije okay ubajije jewe nkuko wabaza undi wose yego chembora ko twoshira imbere Big Fizzo merci mugabo mu makungu mvuze mu makungu Big Fizzo ijya support mushaka ko yoza kupresenta makungu ayiwacu barayimwa sivyo yego ayiwacu barayimwa niyo mpamvu uvuze ati tubanze dukunde twebwe ivy'iwacu nka za Uganda Kongo barahejeje Kongo ro bafali pupa ro bafukofi barahejeje Naija barahejeje Davido wa Wizkid barahejeje mu Rwanda bari babafise bica bisubira kuba nk'Uburundi abo bariho ba Beast Melody mugabo nabo nyene ushaka kwashira mu makungu bakogerageza kugurura music yo hanze mu Burundi umbajije Fizzo ndakubaza ati ijya mu makungu yo dusapo yo vyerekana kweri ko uyu muri baca baraba kategori bagaca baraba ivyo umurinzi w'igihugu afise bikuye ko hari umustar wo makungu arabifise no kubera iki twebwe igihugu cyacu ni twikunda mugabo Fizzo arashoboye kuba uw'amakungu amwe igihugu kimufashije za miliyarde batanga mu bandi baririmbyi aya ma competition ya pre-musique niyo competition nini mu Burundi bakabara babesha ati ingo
ingo mukore ama competition hageze muri finale bakabazanira undi muntu azaruta bakamuita international none uwo muntu bise international azasumba wiwacu uge international dushaka kwishimira ari mpamvu ndahwege tutararonka international mugabo rero mvuze international Fizo arategura ibintu iyi message shaka bayumve na grand frère Big Fizo ayumve gato yumve icyo mvuze kandi aca tawuri ivyo ngomba shikeko Fizo yaragerageza gutegura amashow yo ma festival d'independence mugabo bakanga kuyashira mu kuboko aba boss bakanga gushiramo ama support bashigikire kije gikorwa iga ide yiwe nka festival bayigire nini arasaba sponsor akaronka umusi wa show akaronka sponsor nka zibiri ku muririmbyi bakunda umuligend kandi afise vision ya festival yaragerageje no kuduza abandi baririmbyi ndani ko ndavuga kugira ngo babone aho tubiko birafira uramusi Frima Boy neguye concert yiwanje naza gusaba sponsor wowe yima kubera wewe urazi ingene mambana ndiko ndapambana mwangiye gusaba sponsor za Blarudi niboma ngiye gusaba sponsor za Akeza Net niboma bafisa biwabo niyo mpamvu nagwereti rero icyumviro ciwe yakoze nibagiye support mugabo show zibaye zigahera ngo yahomvye baca bapostinga ama dislike yeah. Bien Frima reka ndagushimire cyane merci urabivuze byose donc ndabishize hanze si kuvuga ndiko ndereka abarundi babone aho twebwe dushaka badufate aba boss ni benshi cyane anda kugira aba boss dufise bavuze ati ndafasha umuririmbyi ndashaka gufasha umuririmbyi umwe ndamuzamura aba boss dufise nga bafise uburyo bwo gufasha umuririmbyi akaduga ni benshi cyane sino bavuga ngo ndabamara ati rero nibahagurukira rimwe bafasha abaririmbyi barakenye basi badufasha nabo nyine bihagara uno munsi tugize ama evenement zo kujya guhamba abaririmbyi mugenzi wacu bayitavye Imana agenda ujubona ko abarinzi bakenye ama lift kuza mu midoga yo gukotesha ugasanga umuduga wo murinzi mu abarinzi batanu kandi uzibemera ugasanga baje mu muduga umwe lift mugabo mu bindi bihugu suko hajya no cubona imiduga iri ku majeni ugana umuduga wanaka ugana umuduga wakanaka ugana arajise nakarajise mugabo ngayi wacu umuduga umwe kumanda uzamwo abantu 10 amwe n'amapina gatswa no gupasa urumva ni hatari ivyo ni bibazo dufise uzobibonera mu ivyo bibazo niko ndakubwiye cyangwa uzugenda urabe haba ikintu badutumyeko ministre wa sport na jeunesse sport adutumiye kuvugana nawe culture tugiye kuvugana bya culture ageno uzobona rero abarinzi ko dukenya benshi bari pakiza taxi akica konya mugabo mu gufekinga live turi bambe tukiraho nyene Frima Boy harimo abarimvyi benshi ariko usanga bariko barifotoreza ku mazu uko bariko barubaka bafise amazu bafise imiduga bariho bamwe ba MT number 1 kubera ari aba diaspora abarimvyi b'u Burundi bakorera umuziki uvuga batara aba diaspora ugasanga mazu meza inde ababa mu mazu meza aro oshaka kumwagaga afise inzu yiwe nziza ko yifotoza ku ma etage na afise inzu yiwe yubaze no faking life Jeffrey baribeshera rero kandi bake bakumutakura uranahavuze iwacu bahamenye bahamenye apana uvuga ngo bikiriri kandi utaha kumutakura kera naba muri Rohero ubu ndi muri kumutakura mutakuriano ni jewe none faking life mu gusozera ushaka mu majambo nka 3
ni giki cokorwa kugira umuziki uduge n'umuririmbyi ku mufuko haduge? Amajambo 3 ikintu cokorwa gusaba kwizatunga bashiramo amafaranga aba journaliste badusupporting bakundisha umuziki wacu cyane. Urazi gukundisha umuziki ajya bageze ikintu cyo gukundisha abarundi umuziki. Umuziki w'Uburundi sose mwiza, simvuze mubi ngo ukundisha abantu ari mubi, no. Kundisha umuziki wa qualité, umuziki ufise message, umuziki wa bien. Sha amadiri yogongana, ama concert, ama party z'abaririmbyi zyotoka sana. Ibindi navyo tubuze twebwe abaririmbyi guhura mu mapati. Hano cubona yuko ko dukenye mu bindi bihugu abaririmbyi barahura mu mapati bagategura amapati mabici bakagira amabici tuvati nka 200,000 ku kiyo pati kiro muririmbyi aya naya tugahura rero ku yo mapati ajya no cubona yuko abaririmbyi umuziki ukagenda neza. Nikangaye duhura duhuye habaye ibibazo duhuye mu maklabu naho duhuye mu maklabu nayo ni nica nikize ya noko. Reka ndagushimire cyane Frima Boy. Merci sana kabisa. Nejo canke karibu nejo canke hirya ejo tubatumye ko muze mutwitaba. Nzoshika kabisa ni muhira. Asante sana. Asante sana. Reka nshimire buri umwe wese yafasha kanya keza arakurikirana Buja Town TV muri rusangi. Reka nshimire wowe wese ahari hose adasiba kuduha support yaba commentaire. Wowe aho usuri ubaho respect. Reka mvuge ati hasta la vista.